Yesu nahabwa icubahiro. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane gose. Numunezero ni iteka gusangira namwe ijambo ry'Imana kuri uyu munsi. Tugiye gusangira ijambo rivuga ngo la trajectoire du changement généralisé cyangwa général. Inzira yihinduka kuri benshi. Haleluya. Inzira yihinduka kuri benshi. Icyete cya mbere cy'Abetesalonike igice cya mbere umurongo wa 3 ku murongo wa 10. Hatubwira amajambo avuga gute kabeneda? Hatubwira ngo twibuka ubudasiba ibikorwa vyanyu biva mu kwizera. Paul karandikira ishengero ry'Itesalonike n'ubutame buva mu rukundo. Nukwihangana kuva ku kwizigira umwami wacu Yesu Kristo imbere y'Imana yacu niyo data wande wa twese. Kane bene data bakundwa n'Imana, tuzi yuko mwatoranijwe nande nayo. Gatanu, kuko ubutumwa bwacu butabashitse kare amajambo yonyene, ariko rero bwarimwe ubushobozi na mpwemu yera no kumana amazinda gose. Namwe murazi ukugene twari tumeze hagati muri mwebwe ku bwanyu. Gatandatu, namwe mwaratwiganye mwigana n'umwami wacu, mumaze kwakirira ijambo ry'Imana mu marushwa menshi, munezerejwe na mpwemu yera, bituma muba icitegerezo cy'abizera bose bari Makedoniya no muri Akaya. Kuko muri mwebwe humvikanye ijambo ry'umwami wacu, kandi ntiryumvikanye Makedoniya no muri Akaya honyene, ariko ukwizera Imana kwanyu kwaramamaye hose, bituma tutarinda kugira icyo tuvuga muri ivyo. Kuko bose bivugira ubwabo inkuru zingene twaje muri mwebwe, kandi ingene mwahindukiriye Imana mugaheba ibigirwamana ngo mukorere Imana nyakuri kandi nzima. 10, kandi ngo mwitege umwana wayo kwava mu ijuru, umwe yazura imukuye mu bapfuye, ni Yesu adukiza uburake bugira bumeze gute? Bugira buze. Yesu abwa icubahiro. Amen. Twese turifuza igihugu cy'amahoro, ninde tabishaka? Twese turifuza kubona hari ibintu byiza biba ku isi, ingeso nziza zihari, hari ingo nziza, hari iterambere ku isi hatandukanye. Aho tugendera ujya gusanga twese turafite icyifuzo. Twese kandi turifuza ko imiryango yacu yarizeye, ninde tabishaka? Twifuza ko bose bizera, bakabana b'Imana, bakabatama basazanye indero, bakabatama akazi basazanye indero, bakagwaruka rufise indero. Turafite ibyifuzo byiza dukeneye, kandi twese turifuza kwigenda ishengero ryacu rigenda ritera imbere, sivyo? Cyenda babesheye birasinde babesheye, murifuza ko ishengero ritera imbere, sivyo? Ego birahari, ibyo byinyo birahari, mugabo kenshi hari igihe bigarukira mu byiyumviro, ntitwiyumvire mbega vyocahe. Inkuru nkuzaniye nuko urakenewe muri vyo. Niwikuramwo hacyo tuzohomba. Niwagomba ngo bikogwe nabanaka ntihagire icyo bikorako, wamuri wo kuvyifuza gusa, uzoba uri kurigabaniriza urugeze Imana yifuza gukoranamo nawe. Nicyo gituma twokora iki? Vyoca hehe? Kino gisoma dusomye kitwereka nk'irisengo ry'Itesalonike ni mu Bugiriki bwa kino gihe, mu buraruko bwaho. Paulo yageneye na Sila bagiye mu ivugabutumwa, baravuga ubutumwa bwiza bamara ivyumweru cyangwa amasomene indwi 3, mugabo bahava gihuti kubera abayuda bace baza kurondera Paulo kumwica. Yavuye hano agenda mu kandi gasagara k'Iberoya, naho ni mu Bugiriki, kandi ahava nkaho umenga rosejuru yiwe cyane ko hakwiwe bigenze uko atabitegekanya. Yaranyarutse kuhava kubera iki? Guhunga urupfu. Ariko naho byari uko, kuba yahavuye hakiri kare, tubona intahe yavuze kuri kiya gisagara ngo bavuga ngo mwebwe abantu b'Itesalonike, ukwizera kwanyu
kwaciye gufata abandi bantu b'i Makedoniya kuja kugenda gufata abandi b'i Akaya, aho si hato. Nico gituma igicapo cy'induka rya benshi nuko Imana igomba wewe nawe uvemwo abandi bantu b'umugwi, abandi bantu b'umugwi bavemwo abandi benshi batoharurika, n'isi ifatwe. Paul na Silas bavuye mu Tesalonike, Tesalonike yavuyemwo Makedoniya, Makedoniya yavuyemwo Akaya, Akaya yavuyemwo akarere kose. Hakoze nde? Hakoze Imana, ikoresha abarongozi bayo, bakoresha abo babwiye ubutumwa bwiza, ababubwiwe barakoreshwa kugira ngo ishengero rifatwe ryose, ishengero rirafatwa, akarere kajyo karafatwa, n'ibindi bice byose biyakikuje. Ivyifuzo byacu rero ni vyiza, ariko yakwiye kuba mu ico tubikorako. Imana ihabwe icyubahiro. Ano majambo rero ugiye gusoma hajya ku murongo wa 5 na 9 na 10, ndahakura ijambo rikomeye cyane rivuga ngo ihinduka rya benshi ryavuye mu ijambo ry'ukuri. Ihinduka rya benshi ryavuye mu ijambo ry'ukuri. Murongo wa 5 batubwira ngo verset 5 batubwiye ngo ubutumwa bwacu bwabaze ko atari amajambo yonyene. Yani majambo ntikwari kurondera gukoresha imigani y'ikirundi n'iy'abakecuru cyangwa filozofi greke ho hajyana hariho ikintu cy'ubugiriki cyari gihambaye cyane cy'inyigisho z'amakaminuza zahajya. Nihe n'amajambo yonyene, mbwe majambo hari mwiki, hari mu bushozi na mpemu. Byaciye bizanike ku murongo w'9. Murongo w'9 batubwira ngo hace hazi iki? Hace haza ngo kuko bose bivugira ubwabi inkuru zingene twaje muri mwebwe, n'ingene ngo mwaciye muhindukira Imana. Bya jambo ry'ukuri ryavyaye guhindukira kuva mu mafilozofi greke, kuva mu bintu bitari byo vy'ubwenge bw'abagiriki. Barabihevye bongera bava mu mana zari mu vyizigiro by'abagiriki, bakabiheba ngo bagahindukirira Imana. Umurongo w'10 batubwiye ngo ngo kandi ngo mwitege, mu yandi majambo mugira ivyizigiro by'ubwenge budashira, bitege umwami wacu Yesu Kristo ava mu ijuru. Mugabo kandi baramenye yuko hari igihano gicitezwe ku isi, nk'abari mu isi bose, mu yandi majambo kiyo bita urubanza rwa nyuma. Aha turi bugiriki ni turi mu kigobe, kigobe ngaha navyo mukeneye. Turi bugiriki, mugabo byasigura iki? Paulo na Silas bagiye mu gihugu cy'ubugiriki, Tesalonike, ni filozofi hagendera hamwe n'ibigomana bitandukanye. Abantu baho bakeneye ubwenge gusa, bakeneye izindi mana bogenda basenga. Hari izizuba, hari iz'uruvyaro, hari iz'umwi mu matongo, n'izindi nyinshi. Mugabo Paulo ashika ngo avuze ubutumwa indwi zitatu, turatubana mu kanya. Mugabo bacaza kumwica carahava. Mugabo ngo baciye bakiryo jambo ngo itarimo amajambo gusa, ngo ryarimo ubushozi na mpemu, ricarashika mitima y'abantu, ribaho kwizera. Ukwizera kwaho cyo gufata agasagara kose, agasagara gafatisha igihugu. Ndagomba dushire ko byakoze mu 17 murongo wa 4 na 5 wa 2 kuri 4 sorry, Acte 17 verset 2 à 4. Acte 2 batubwira ngo 17 story, nuko Paulo nkuko yamenyereye yinjira muri bo, amara amasabato 3 avugana nabo ivyo mu vyanditswe. Verset 3 yavuga ibiki? Abasobanurira, amenyekanisha yuko Kristo ari uwo kubabazwa no kuzuka mu bapfuye, kandi ati Yesu mbabwira niwe Kristo. Kane, bamwe muri bo birabemeza, bifatana na Paulo na Sila n'ishengero ryinshi ryo mu bagiriki bubaha Imana nk'uko no mu bagore b'icubahiro batari bake. Ikintu gizana ihinduka ku twebwe, kizana ihinduka kuri benshi, imiryango yacu, igihugu, urungano rwacu, aho dukorera hano hose tugendera, ni hajya Paulo ntiyarondeye abanyabwenge bagihingo baganira ahantu bagani vy'amakaminuza, yabashiriye icemeza ko Yesu ariwe Kristo Yesu. Ijambo rizana ihinduka mitima yacu ni ijambo ryubakiye kuri Kristo Yesu. Amajambo ngaha imbere tugiyombye kubaroga twobaroga. Amajambo yo kuryohera amatwi turayafise, aruzuye, ariko kudigadiga naruzuye. Mugabo muduhemba gutwenga, tuja tubona ingo zisambuka, abandi bari mu geso tandukanye. Mugabo ijambo rya Kristo
rishura umutima wo kwihana, umutima wo kwizera, rishura ubugome bw'Imana ku isi, rivyara abantu ko bahindukirira Imana, bakava mu bintazi, bakava mu migani y'abataba n'abakecuru, bakifatanya n'umutima w'Imana. Imiryango tugomba kwihinduka, urungano rwacu, igihugu cacu, ahantu hose turondera ko hari cyo hinduka. Nagenda ahubwire amahera ari ku makonti azodufasha no guterera abantu no kubavuza, mugabo gihindura umutima w'umuntu ni ijambo rya Kristo Yesu. Ni ijambo rya Kristo Yesu. Ntidukeneye menshi kandi ntidukeneye eloquence, dukeneye ukuri kwaryo, dukeneye ikiri muri ryo. Ikiri muri ryo nacyo ni umutima w'Imana wari muri Kristo ariko arabambwa. Iyi si ntikeneye amajambo y'amadini, iyi si ikeneye ijambo riri ku mutima wa Kristo Yesu. Ni ijambo rishimikiye ku musaraba wiwe, ni ijambo ryo kwihana, ni ijambo ryo kwizera, mumbabarira, ni ijambo ryo gutungana, ni ijambo ry'ivyizigiro, ni ijambo rirondera ko Kristo yokubahwa mu miryango, mu mashirahamwe, mu migenere n'abantu, kugira ngo Imana yubahigwe muri Kristo Yesu we yabambye ku musaraba, kugira ngo tureke urukundo rw'urukavyaye. Ijambo ryari ry'ukuri, ryari shingiye kuri Kristo. Paul se force yararondera kurondera ngo mumenye mwabagira kimwe, bien que vous ayez des inventions, naho ari ibintu mwazanye mw'isi byubatse amakaminuza na vya politike, Kristo we siyo muri kaminuza, Kristo ni umutima. Amakaminuza nabandanye kuko Imana yatumye kiriho kandi kirakenewe mw'isi, mugabe gituma umutima wihana ni Imana yakoze muri Yesu. Ugomba guhindura isi, hinduka wewe. Madame akurikire, abafrere bakurikire, urungano rwawe rukurikire, aho ukorera bakurikire, ahantu hose ugendera bakurikire, mugo bibanza guhera muri wewe. Wijambo ryabashitseko atari amajambo gusa, ntitwari kurondera gufatanya na biriya, twarondera gusigura umutima w'Imana wari muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Iryo jambo rishingiye kuri Kristo rirakonvenka ngo ryari ryo kumara amazinda. Nagenda babwire mu gihe cya Yesu, nimba hari umuntu w'ubwibone yari ahari, yari umuntu w'umugiriki. Gufata umugiriki asanzwe yubashwe bivaye n'iterambere agezeko, ukaca asanzwe yubashwe bivaye n'ibintu yagiye arandika, ukamuhinduriramwo ko Kristo ariwe mukiza wiwe, vy'ukuri bwari ubushobozi bw'Imana. Hari abantu abwira ati vuga rero numve, vuga none, vuga Yesu twumve, vuga. Ntakubwira ngo uvuge kugira ngo afatire ku byo uvuze, hama muganire. Inyisha abasanzwe zifise zo kugukubita hasi, aragusumaca. Mugabo ubushobozi bw'Imana bufatiye ku ijambo ryayo bwarashika mu vyizigiro by'abantu, mu marangamutima y'abagiriki, mu bantu b'abanyama, mu vyumviro vyabo, bukabagondoza ngo Imana yaracumuweko kandi izohana. Mugabo kandi naho yacumuwe kandi izohana, hagati y'ugucumugwako n'igihano hari ubuntu n'urukundo vyasutswe ku musaraba wamugirikiwe. Naho burya bwatari wabukoze, naho kijya cyuma gikoresha mushikiranje kanaka yagikoze, urafise urubanza imbere y'Imana wewe. Ubwo n'ubushobozi bw'ijambo ry'Imana. Abene data canke abajyango bacu, umugenzi nta kindi cyo muhindura atari ijambo ry'Imana. Yesu ahabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana ngo ryashitse Tesalonike ritavanze, ari ry'ukuri, riri authentique kandi bwa kuri Kristo. Mwo kandi hari ubushobozi buriherekeza. Kweka ubushobozi bwaje kuko bwaherekeza ukuri kw'Imana. Kino gihe abakozi b'Imana benshi baragurisha ubushobozi, barabugura, bumwe buri mu gacupa, abandi buri ahantu kanaka ngo hari ahantu ngiye ngo ubwiza bw'Imana cyabwongerekana. Ubushobozi bw'Imana buri mu kuri kw'Imana bwayo. Nta mavuta buherekeza, si ikambiri, si vaseline, ni mpemu yera arondera ukuri mu muntu, akaca guherekeza mutima y'abumva, hama akaca akora ihinduka mu byumviro by'abantu, ntawe utobimenya. Ariko bitwarondeye abagwa hasi. Umenga iyo umuntu aguye hasi, ubushobozi buba bwahagaragaye. Hari n'abagwa kubera ko bashonje. Mugabo ntiturondera abagwa hasi, turondera abahindurwa n'ijambo ry'Imana. Satani yanabimenye araduhenda, mwara kubita hasi atari na muhema bikoze. Bya twitiranye Satani ni Imana.
ubushobozi buherekeza ijambo ry'ukuri, ijambo riserukira umutima w'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Nicyo bituma bano bantu kandi ngo baciye bagira ngo ukwihangana, ngo bagize ukwihangana ko ngo bari mu maruswa yuko intwari itaborohereza, cyane cyane abayuda bataborohereza, ngo umugabo bavyakiriye mu mutima wizigira Imana. Iyo umuntu ageze ku rugezo anesha umubabaro uri mu mutima wiwe, nuko ijambo ry'Imana riba ryakoze igikorwa kidasanzwe, ngo nukwihangana kuva mu kwizigira umwami wacu. Ngira igihinduka. Ariko hari ntaye banashingwa kari ku 6 ngo mwararyakire muri mu maruswa, ngo mwaciye munanezerwa, mwaciye muduza ku rundi rugezo rw'umunezero wa mpemu, bien que vous traversiez des tribulations. Aho ni ubona ijambo ry'Imana ryakoze ihinduka mu mitima yacu. Nicyo gituma mu rugo iyo madama aremye, umugabo ntiyicirikira indwi yose. Ageta umugabo n'abagabo benshi iyo baciyana toroshe bacabagira uko imishatsi barayimara bayirandagura. Mugabo yumvise kantike ya madama arakogwako, urumva ati cyayi iyo ndirimbo kumenga ni muzonkunda, mugabo nari nayibagiye. Nicyo gituma iyo urugo bose baguye hasi kaba kabaye, ariko waciye uremye mu ijambo ry'Imana, ukacana indirimbo muranduzanye ubwiza bw'Imana, n'abavukana nuko, n'abasanga igikorwa nuko. Iyo abantu badugije ku rundi rugezo rw'umunezero kandi byari bibabaje, abari impande bararonka. Imana ihabwe icyubahiro. Ntidufashe abandi kurira, tubafashe kurema no kuduza mu ndegezo rw'ubucuti bwabo n'Imana. Iyo umuntu agufashe kurira umenga aragufashe, umenga murahuje, mugabo ariko araguhamba. Genda wifatanye nawe ariko musenge, genda urondera ijambo mushira, kuko ubushobozi bw'Imana nibwo bushoboza abantu kwihangana, bukabaduza ku rundi rugezo rutandukanye n'urwazanywe n'umubabaro w'ibihe. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana riri authentique, ryazanye kw'abantu bava mu byo barimo, barahindukira umwami wacu Yesu Kristo. Si ibyo gusa, barengera n'umubabaro w'ibyo bariko barabamwo, amarangamutima yabo aragenderwa n'Imana. Imana ifata ikibanza muri bo, basigara muri bo, basigara ahubwo bakorera Imana, bagira ukwizera kwandukira abandi, kandi bari abantu menga barasanzwe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Iryo jambo kandi ryarafasha abantu gufata ingingo. Burya ijambo ry'Imana ritarakubyaramo ingingo ntirabirira abagwawe, ngo barahindukiriye barafata ingingo ati ndavuye muri bijya, j'ai pris une décision, navyumvise nabishimye, ariko ndafise aho mva naho ngenda, ndafise ivyo ndeka n'ivyo nca mfatana navyo. Ryari ijambo ngo rimara amazinda, rifata ivyumviro by'abagirika bishira hasi, hakaduga ivyumviro bindi vy'Imana, bagaca bihana, bacabandana n'ibindi bishasha bifatanye n'ubutumwa bumvise. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Icya kabiri ni ukwihinduka ry'ukuri rigaragarira mu migenderanire hagati y'abandi. Ihinduka ry'ukuri ahantu rirajya guca mu migenderanire ugiranira n'abantu. Mubizi abana bari ngene babwira ijambo rikomeye mu 3 ngo turibuka ubutame bwanyu mu rukundo. Bavuze ubutame muri atwa ijambo imenga risa n'ikinyarwanda, ngo kandi bakavuga igikorwa umuntu aba ari karakora. Bano bantu ngo bagize ibikorwa hagati yabo vyo gukoreranirana hagati yabo, umwe wese akarondera ineza ya mugenzi we, umwe wese agakora igikorwa c'Imana muri bo abihawe na rya jambo. Iyo migenderanire yakigaragara hagati y'abera ariyo gukorerana hagati yabo. Burya butame Pawulo karashima hamwe na Sila n'ababandikiye, bashima ingene hagati yabo hari ikintu babumvise ko kandi babonye kandi bashimye ibikorwa byabo byo gukorera Imana hagati y'abera. Erega biye kwa dukorera Imana n'ivy'abandi bantu. None uririmbye uretse ko Imana ihabwa icyo ikanezerwa, natwe nica tunezerwa. Nukuvuga ngo ukorera Imana yo mwijuru, mugabo nyene kubijyako ni mwene data.
iyo ni imigenere myiza. N'ahantu umuntu avuga ati nukuri Imana yangiriye neza, yarampariye, yarangize cyane mu gishasha, ingira umwana wayo, ariko kandi yarampaye impano, yampaye ingabire. Hari ibintu mva muri je bibira ngomba kubikoresha kugira Imana yubahwe, umugambi wayo ushitswe, mugabo kandi nivyo kwa naka no kwa naka no kwa naka. Umuntu Imana irikirahindura umutima, imugurira akaryo ku bantu, imuha akaryo guhura n'abakorera, ntimuha akaryo kabasumba, imuha akaryo ko kuba utile, imuha akaryo kurondera icamari abandi, imuha akaryo kurondera ingene aba umugisha kwisi. Ngo twibuka ku 3 batubwira ngo twibuka ubwo butame. Mugabo kandi verse 7 batubwiye ngo mwaratwiganye. Bisigura iki kabeneda? Kwigana bisiga ko hari imigenderanire y'ishengero n'abarongozi bayo, kandi hari imigenderanire myiza n'Imana ubwayo. Ngo mwaratwiganye, ngo mwigana n'umwami wacu. Babo bantu basi imigenderanire n'ababarongoye baca imigenderanire n'Imana. Kimwe mu makosa abantu bagize mu burongozi bw'amashengero, n'abantu bafasha abantu babishira mu kiganza cyabo, Imana ikiravamwo, baca basigara bafise mu kiganza. Iryo bavuze riba iryo, Imana irasohoka. Aho kubwirwa Imana, kugira Imana iganza umuntu, umuntu aca abahantu arongorwa neza mu ishengero. Relation zacu, imigenere yacu, Imana ivuyemo ntacyo tumarira isi. Urakenewe aho uba, aho wiga, aho ukorera, mu mvukano wawe, ahantu hose ugendera muri generation yawe, mu kazi, mugabo kandi urakeneye Imana. Relation nziza igaragara kunywanye n'Imana neza, ikakigusanga no muri bene data. Yesu ahabwe icyubahiro. Ihinduka ry'ukuri rimaze kuva mu ijambo ry'Imana, rica biriba véhiculé par les relations, imigenere tugira turagira n'abantu. Mugabo uzurabe Satani yamayazanye amatati imiryango, amatati hagati y'abantu, mugabo ayo ntiyobura rimwe na rimwe kubera abantu batandukanye mu kubabona ibintu ukuntu bakoze, mugabo kandi abera ntiyobavako. Yesu ahabwe icyubahiro. Abera ntibakwiye kuba intandaro y'amatati canke y'induru, ahubwo bakwiye kuba les catalyseurs de bonne relation, bakwiye kuba abantu batuma imigenere myiza myisi ibaho. Cyo tubano bantu bamaze kwakira Kristo Yesu na rya jambo yiwe, baciye bagira relation n'Imana ya, bacagira relation n'abarongozi ba, bongera bacagira relation hagati yabo. Nico gituma muze murabe abagwa icambira tana banda kubatwaramwe, abanda kubankanisha n'abantu. Ari yaranje ati ntibakundana, barazi ko nawe mu ishuri kandi rya kabiri nta numwe yigera ambwira ati kuraje, baragutwengera gusa, ntibazi ko yoga kabico bisigura mu ishuri. Abena ati naragize urubanza, benshi ntibaje hamare ngo turishengera, hamwe ngo turakundana. Satani arondera ibintu akuzanamwo kugira abanza gusepara, gutandukanye n'umubiri wa Kristo Yesu, bibace bizana igikomere muri wewe, uci wahumenga woba nyamugenda akatarimira. Okay, jewe umviriza, ushatse uraza canke jewe nta muntu ikupendekeza kuzubaze jewe utantere sindaguterera, utaje kungenesha sindakugenesha, utaje kurubanza rwanje rwa video day kuri papa nabuze nanka nanje sinzoza, tubananye tugendana tunayuwana. Watu abantu nuko akubaka ikintu muri we, yubake uco yari yifuza, kuko Satani aziko bimwe bigoye no gushitsa bene data. Ngenda babwire, ishengero ryose ntigiwa mu manza zose ntibikunda. Ubonye mwene data yaje yaserukiye ishengero, turi kumwe, kuko imanza ni nyinshi, kuko bagibona musengana, basengeye henshi, babisaba bivukana benshi, bagiye barakora henshi, bamwe bashaka ko bagwaje utabizi, abandi ko bitegura ikibazo cy'akazi cyeje ntavyuzi. Ugiye gusuriveya les hommes, ugira utangure kwikomeretsa ubwi wawe, ugenda nakawugita ni ugenda urikomeretsa. Tumira Imana mu byawe, hami kuzanira abantu. Ako ntagiteko yuko abantu baza bose ushiraho woco wakomerekera.
kandi umwe aja serukiye imirise nk'isi no si mwene data siko nashikira abantu mutamara imanza ni ukuri Imana ibagendere abantu muzi kumenga mariage zaraheze ko mwarongoye bene data mariage ziracahari muntu utagenda ku marevede utagenda kuganda utagenda muri bene data bise umunezero genda kujya nawe vyakubaye ko birabandanya ariko bene kubibamwe ntibagire apere ngo ndavivuye ngiretera ineja meveni yereka kugira apere akira mpemu yera kubane nawe muri ivyo bihe abera baze amaserera cyane cyane abifate mu minwe amafamiye abibaze mu minwe ibisata bitandukanye mbwa ntugira apere yo kubabaza akira Imana kuganze muri ivyo hamikoze nirabera bivanye nuko babonetse kuko umugambi w'Imana ntibubake ku byagushikiye gusa hari ibindi bikorera mu isi gisabwa icubahiro imigene y'abantu rekwe kuba abantu banywanye n'Imana bakajya babubaha abarongozi bacagira ubucuti na bene data kugira icyo ufise nkeneye ukinzaneko n'ico ufise nkeneye ukeneye icyo mfise ukeneye ndakizane cyo dusigira hagati yacu dufise imigenderanire ya hari ico mariye mwene data gisabwa icubahiro ihinduka rikomeye rero ça se véhicule dans les relations ukazobona utangigira amatati n'abantu ukumenga abantu nta gaciro bafise muri wewe ukumenga abantu bose urabasuzugura umenga nta muntu wubaha urafise ikibazo kandi uri kurahenebera uri kurahona kandi utagwaye ingwara ya cancer subira usenge mwami Imana hari ubwoko bw'abantu buri mu isi hari abakamerune hari abarundi hari abatanzania hari abamarawi abafaransa abanyamerika hari abo turiho muri serire hari abantu muri serire kanaka departement kanaka bajya bose mu buryo bucanke buriya nzi canke ntanzi bajya abantu n'umugisha wanje ndabishaka ntabishaka haleluya Imana yabwe icubahiro nico gituma relation nziza iyo zabaye zirangwa no kubahana no gukorerana bene data uzubone kumpera nako ndaguheranye korerana icyo ufise hamwe ne data terera igisha genesha genda ugandare genda uremeshe icyo ufise ni camwe ne data ariko nagenda bikeneye na urakeneye naye ndakeneye gukorana hagati yacu mugabo kandi no guhana agaciro twubahane nagenda abwira hari iciro cy'abatama nibo bagorana mwari mubizi Bibiliya abwira Timote Paulo abwira Timote ngo abatama ntubakarire imyaka gusira kwiyogira abantu bamwe bubahwe yego naho bagorana niyo batanakijijwe umutama n'umutama nyine nukorako urabemberetsa niyo yavuze ibigoramye ugororera mukebwe mugabo agaciro kiyo kagumeho kandi hariho nabubahirwa ko baremwe misho y'Imana ni jewe na wewe bisigura ntarusha na rumwe uzokwigera uronka go gufata nabo umuntu awo mukorana urongoye cyangwa uwo munzu nagenda abwire n'abasara ko bafite agateka Imana yabahaye ntarusha ufise gusimbira ku musazi ngo na rofa abantu babe no piga yorofa n'umusuma arafise agateka nashikirwa mu busuma mugana agenda babwire atari ubutungane bwonye n'igipolisi bwemeye guhana umusuma we ntavyo wemerewe ntuzupiye ngo ruko wekora mu gitabo cy'ususimbirako ahubwo nk'umuntu atahura rehola gwiti uyu muntu ko ndi mu bamubonye ntabazi ko aba haruguru yanje muse nzogorobezayo sinzobwira ko namubonye nzomubaze gusa icyakora mu buzima hambwira ati ujya gere genja na canamwe hama nyene ndose ahantu nurira aho nyene manure mugo sinemero yibuye kuko neza guha agaciro agateka k'Imana yamuremanye Imana habwe icubahiro haleluya twubahane duhagateka ishusho y'Imana abantu baremanywe twubaha abo kubahwa hari abantu bubashe kuri amabanga bafise mu gihugu kubera amabanga bafise mu ishengero mu miryango turondere guha agaciro ikintu cyose Imana yahaye agaciro hamajena abantu bose baha agaciro ko bahawe kuremanwa ishusho y'Imana uzosanga Yesu ufise icyo imariye aho kuyigora igara abantu isi bayigoye aho kugira icyo tuyimariye Yesu ahabwe icubahiro haleluya imigene rero burya iza gutuma haba ikirungo cyaro service divin
iyi migenderanire ni ikirungo cy'igikorwa cy'Imana. Ahantu hari imigenderanire myiza y'abantu bubahana, basonerana, baha agaciro, umwe wese akorera mugenzi we, uza gusanga ibikorwa by'Imana bica biyunguruka, mwema cyakora vyoroshe, ha mugambi w'Imana kacu wavanza, ugatera imbere mu bantu bisa ko biyoroheje mugabo basha cyo kubahana. Icyo gituma ukawozi ko wize menshi, wanze wimenyeze kubaha batize na rimwe. Ukawozi ko kandi wewe uzi Icongereza n'Igifaransa, ndakwinginze witegure gukorana n'utazi na tubi. Biraryoshe wize Icongereza ariko abantu utazi namba, bose bari muri serire sense imwe, kuganira muri serire bagahana icyumviro kugira ngo utize yiyumve ariko n'uwize nawe yiyumve. Burya hariho monde y'abatize yanka bize, hakana monde y'abize banka bakwiye guhuza n'umusaraba Yesu yabambweko. Bose atumviriza cyo Congereza ntigihanagura icyaha, oya kari gihanagura icyaha. Naje nitwaza ngo je sinikoroga mu mutwe kuko atavyo yize, ibyo mukoroga ntavyo afise. Avuga ati kuko utigoroga none je ningabire singare kandi s'Imana. Reka tumenyekane rero, abize n'abatize bayambirane muri Kristo Yesu, bakorane evangelisation, bakorane korale, bakorane vyose, reholation je tumiko cy'Imana kibandanya. Imana habwe cyubahiro. Haleluya, haleluya. Ubwa nyuma ihinduka rya benshi rihera ku muntu umwe. Verset 7 batubwira 7:8, verset 7 batubwira gute? 1 Thessaloniciens 1:7. Ngo bituma mu bicitegerezo cy'abizera bose muri Makedoniya no muri Akaya. Witi kuko muri mwebwe humvikanye ijambo ry'umwami wacu, kandi ryumvikanye muri Makedoniya no muri Akaya honyene, ariko ukwizera Imana kwanyu kwaramamaye hose, bituma tutarinda kugira icyo tuvuga muri ivyo. Yesu abwe icyubahiro. Ijya ntari cyashingwa ku murongo wa 7-8 yerekana ko i Tesalonike handuje Makedoniya, Makedoniya handuza Akaya, akahanuza ibice byose byo mu Bugiriki. Igihugu cyose kirafatwa kubera ko rimwe Paulo na Sila bahinjiye babwira ubutumwa abantu b'i Tesalonike. Abitesanike bavyakira neza, twabonye intaye yabo, baca bamenye bagira intaye nziza kuri Makedoniya, ayi Makedoniya nabagira intaye nziza kuri Akaya. Igihugu cyose kirafatwa nihinduka bive mu bantu babiri bahinjiye bica mu ishengero rimwe paroisse, igihugu cyose kirafatwa. Kandi hajya rero si Kigobe na Gihosha uko bahura kuri alimentation. Bugiriki si hato ni hanini, kandi harabisisagara binini bikuru ariyo Akaya na Makedoniya. Tesalonike yafata nka kapitale ya Macedoine, mu gihe Akaya yari ifise iyi kapitale bitwa Patras. Mugabo kubera babiri binjiye mu gihugu bitwa Paul na Sila, bagaca bashikira muri Tesalonike la kapitale ya Macedoine, hagaca bintaye kwijambo ry'Imana n'ingeso zihindutse, vyatumye Macedoine yose ihinduka, ariko Macedoine yacihinduza Akayi. Igihugu kirafatwa n'ubutumwa bwiza n'ingeso nziza kubera ihinduka. Bituma mvuga nti ihinduka rya benshi rihera ku muntu umwe, kandi uwo muntu sisenga ngo Imana munyereke ni wewe. Kandi wewe rero urabisa ahantu ugendera, none ugendera muri bande, ni bande bakwemera? Ega hari abantu batwemera, ni bande bakwemera? Ugendera muri bande? Uri kubakora mwiki? Ukoresha ijambiri yihe kugira ngo ugire icyo mari abo bantu? Ubwo guhana high five, kubona kwitwa kazina karyoshe, kumba tugendera hamwe, tutembera hamwe, tugira sona hamwe, sport hamwe, tuneshereza hamwe, abana barigana, biraryoshe umenga ire kompanyi zirajyana mu marangamutima, ziraryoherana, ziratuma haba umunezero mu marangamutima yacu. Me Imana atashye ivyungukamwo n'amavide emotionere yacu. Mugabo ndiza ngo wewe urafise icyo wifuza mwisi, urafise umugugenderamwo, urafise ikintu wokoresha arico jambo ry'Imana, none ryo bari irihe? Uri kurafise igikogwa wokora muri bo ni ikihe? Impanuro ngiyi, saba Imana iguhindure hama abandi bashikirwe. Korana n'Imana iguhindure hama abandi bashikirwe.
kuko ubushobozi bw'Imana burahari. Ijambo ry'Imana ryaramaze gutangwa, kandi aho dukorera hariho, aho tugendera hariho, aho abantu batwemera hariho, aho abantu duhuza hariho. Bisigura ngo nitwe twatebeje kwitaba icyo Imana igomba kudukoresha. Ino trimestre ya service ya ministère tugomba kuri ahantu tubona ko tugira igicapo kinini cyane. Ntitubone gusa kuja muri komite ya Maria Jana, kanavyo ni byiza, ariko tubone umugambi wagutse wihinduka Imana igomba kwisi, mugabe yandi gomba gukoresha wewe. Imana gwezage cyane gose. Turashaka kuvyaguruka bene data. Vyaguruka mutima wawe usuke ku Mana. Timana, singomba kugenda mwisi nkuru yondera ko ivyo ifungura ko nivyo imvye yambara ko gusa, canke ivyo ndayinwera ko gusa, naho byose bikenegwa. Tusigomba kuba wa undi ataziye karagenda, canke wa undi yamafata ibikorwa byose kabishira ku bandi. Ndagomba kuba wa undi afatana n'umutima wawe nico ugomba kwisi, kugira ngo nanje nkorane nawe. Tangura gusenga. Mana guhaye icyubahiro. Uri Imana y'ukuri, Imana yo kwizerwa. Uri Imana y'umugisha ku mahanga nk'uko ubitekanya. Uri Imana yuzuye icyubahiro. Uri Imana s'umugambi wagutse. Yatugiriye ubuntu gukorana nayo. Yatugiriye ubuntu gukorana nayo, Mwami Imana. Ni wewe. Ndakwingiza udukure muri ignorance. Udukure ugudatahura ibyawe. Udukure mu gukunda ibidakundika. Udukure mu gusamazwa n'imitwaro ya hano ku isi. Udukure mu kuba babandi babirabira kure, abo duhe kuba babandi babishiramwo. Yes. Timwami nkoresha. Moresha choa mamagariye gukora umukoro taruwanje nabyo no gutsindwa. Moreshi choa mamagariye. Indirimbo yirimbo yumva. Gukora umukoro taruwanje nabyo no gutsindwa. Moreshi choa mama. Dore nje imbere yawe Mwana. Dore nje imbere unkoreshe. N'umutima wiyemeza kandi wizera ko Imana iwa kandi umugabe mwisi. Ndakwinze bwira Imana ijambo igukoreshe, ikongera inkomezi, ikongera ubwenge, ikongera ijambo, iguha ubwenge bwo kumenya ingene gukorera mu rungano rwawe, mu bo mugendana ahantu hose Imana igutuma. Mana turaguhaye icyubahiro, turanezerewe ubwami bwawe Mana. Turi hano n'umutima uciye bugufi, turagomba gukorana nawe ivyera vyawe,
turimo gukorana nawe ibyo wageze hano mu isi, turimo gukorana nawe ibihwanye n'impano n'ingabire, turimo gukorana nawe ibihwanye n'aho waturungitse. Turasenga twese Mana, umwe wese Mana umuhagurutse umukoreshe Mwami iby'ubugombe bwawe Mwami. Muhindure Mwami, muhindure Mwami Yesu, muhindure Mwami Yesu, muhindure Mwami Yesu. Hindura amarangamutima yiwe, hindura amakonvikisiyo yiwe, hindura ukugenda kwiwe, hindura ugutahura kwiwe, hindura Mwami uko abona isi, hindura uko abona umuhamagaro ku buzima bwiwe, hindura mwereke kure, mwereke umugambi ufise kuri we, mwereke urabamurindiriye, mwereke ukuri kurabona ibintu, mwereke uko ugomba gukorana nawe Mwami Mana. Turaguha icyo cyose Mana. Saba Imana guha ubwenge mu migenderanire ugiranira n'abandi bantu. Ntuhereyo ariko utware icyo Imana yakurungikanye. Saba Imana guha ubwenge mu migenderanire n'abantu. Ube sage dans les relations. Ube sage mu migenderanire n'abo mukorana. Abo mukorana sport, abajyango, abapromotionnels n'abandi. Saba ubwenge muri relation. Que les relations soient l'occasion de servir l'Éternel. Mana turagushimiye ko waturemye udushyira mu bantu, udushyira mu ishengero ryawe, udushyira mu muryango, udushyira mu gihugu, udushyira mu kazi, mu mashyirahamwe atandukanye. Turagushimiye Mwami ko hari icyo wakoze muri twebwe, twoha abandi. Hari imbuto iri muri twebwe, hari ijambo, hari ubutumwa, hari ibitugize, hari ibyo dutunze, hari ibyo tuba tugukorera, hari ibyo tuba tukumenyekanisha, hari ibyo tuba duhindura abantu, hari ibyo tuba turonka akaryo ko kukuvuga. Mu izina rya Yesu Kristo turasenga ngo twese Mana uduhe ubwenge muri iyo relation, uduhe ubwenge mu migenderanire, ntiduhereyo ata ntumbero, ariko tudetermine le besoin, tubone ikibereye gukorwa maze tugikore, ukidukoreshe, uduhere ubwenge n'inkomezi Mwami. Turagushimiye cyane Mana. Nago musengere umugwi wama wumva kuza ko umutima. Nimba hari umugwi qui touche ton attention, umugwi wama wiyumvira ko cyane, umugwi gukora ko, ubasengere kandi usaba Imana igukoreshe kuri bo mu buryo buri defini, mu buryo buri précis. Usenge ubasenge uti Imana bajya abantu ndazi ko bari mu byo bo niyumvira ko, bari mu byo numva bakora ku mutima wanje, ndabasengera ngo Imana inkoreshe kuri bo. Turaguhaye icyubahiro Mana yo mu ijuru, turakwetse imigwi itandukanye abera base ku mitima yabo. Hari abafise Mwama babyariye muhiri wabo, hari abafise Mwama bari mu zabukuru, hari abafise muri bo banyororo, hari abafise muri bo batarihana, hari abafise muri bo Mwami Imana batewe n'imiryango, hari abafise muri bo abamaraya. Mana iyo mitima yabo Mwami turasenga bane kuyikoresha, uyirongore Mwami, uyihagurutse, uyitumbereze, uyeke icyo gukora, ubushobozi bwawe bukorere muri bo, maze Mwami Imana ubwami bwawe uvugwe kandi bwaguke, ubushobozi bwawe bukoreshe iyo migwi y'abantu, bukorere muri iyo migwi kandi kugira ngo Mwami Imana wiheshe icyubahiro Mwami. Urakoze Yesu, urakoze Yesu. Turagushimiye Mwami Imana kuri Imana yo kwizerwa, udukomeze, uduhagurutse kubw'amasinzi y'abantu turindiriye, nawe ushiye guhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Nimba hari umuntu atarakira Yesu umwana n'umukiza w'ubugingo bwiwe, ntatwara urubanza yinjiranye muri ino shengero, yakire imbabazi z'Imana, yakire guharigwa, ave mu cyaha, aze hano imbere dufashanye yakire agakiza, ubugingo bwiwe buharigwe, abe mushasha mu mutima, aze hano imbere dufashanye yakire agakiza, aharigwe, yihane, ishimwe namwe Imana ibahezage cyane gose. Murakoze.